nyakubahwa murongoye inama ya komine kazi. Twagomba tuce duhera ku biyumviriwe mu gisata c'ukugwiza umwimbu bivanye n'uburimyi n'ubworozi. Wa mbere twabonye totera intege sijambere ateka mbere wamenga nivya bikwiye ko yatewe iteka kuwe go hejuru twosubira tukamutera iteka mugabo ahubwo twavuza duti twari dufise ikirezi mugabo dusa n'abatakibona nubwo amaze gutegwa iteka byamuteye ahubwo izindi ntege aca bandanya akora iby'ubuhizi. Uwo nawe n'uri karitanga mu gushira mu ngiro wa mugambi wa nyeshura mu gucacu yaduhamagarira kugwiza inkwavu. N'umworozi w'akarorero yitwa Vyumvuhore Eric. Igituma dusubiye kumuha kano gashimwe inyuma yo guteka na nyeshura mu gucacu yaciye abandanya ahubwo arushirizaho akora ibikorwa bitangaje aho yiyemeje guha abavuka mutumba avukako ahere kugwaruka inkwavu ku buryo umuhana wose ku mutumba wa Rutegama inka myinshi irafise inkwavu izavuye iwe, ariko ntiyagereje aho yaciye ahereza izo nkwavu abakora imitumba bose zibiri yongera kandi aca avuga ati nihabe koperative ya zone ndabahe inkwavu 100 zindongo ziri muri zone. Ntiyagejeje aho aca ahereza no gwaruka ku mitumba itandukanye izo nkwavu. Murumva yuko komine yose iriko irakwiramwo inkwavu zivuye kuyu umugabo akiri muto gutya mubona. Karibu babatera iteka nyakubahwa batera iteka tumukubera amashi menshi cyane arabikwima. Igitangaje ivyo byose abigira ku buntu nta mafaranga yaka. Abikora ku buntu nico gidutangaza rero nta nifashanya araronka abifashanya uraronka bimugira neza byose niwe yimenya akaca bitanga ku buntu nivyo bidutangaza cyane. Murakoze mubandaye mutera imbere Imana ibahezagire. Uwa kabiri ni koperative yitwa akagoroba k'abavyeyi n'ibibondo. Mwabonye badefira hajya afise ibitoki byiza. Abo nabo igituma tubashimira barafise umurima mwiza cyane w'akarorero munini gose bagurijemo ibitoki bya kijambere, bakaba bariko baragira ubushakashatsi kandi no kugiterwa c'amateke cyarahonye aho bazaragwiza imbuto baziduheza kugira natwe tuzigwize n'ibindi biterwa nk'ibijumbu aho babirima kijambere ugasanga ari kijumbu kimwe gipima n'ibiro 5. Byaradutangaje tumaze kubagenda turabona ingende bariko baritanga mu kugwiza ibyo biterwa mbumbaruko. Uyirongoye twa Jerome n'uyo yambaye botine niko yamayiyambariye turabateye intege nawo nyene kwako kigorokoragira. Abandi dushimira tuca dusimbiza ice ca kabiri ni mu gisata c'ubutungane. Kumbure byo butangaza ituma intwaro ishobora gushimira ubutungane. Dushimira sentare y'intango ya Gitega ndacari cyane umurongozi wayo kuva ashikirijwe amabanga hariho imyidogo myinshi abene igihugu bari bafise yuko imanza zitashizwe mu ngiro bakaguma bifuza ko vyonyaruka. Yaciye akora yitanga atiziganya mbere tufatikanije nawe twamuha imodoka aritanga ku buryo budasanzwe ku buryo aramamanza make ndibaza asigaye atarashirwa mu ngiro mbere cyatumye tumuha agashimwe mwashaka sico
yaradutangaje cyane twaje tubona aza mu biro atubwira ati murabone no komine ni nini burya tuko turaraba ingene yubatse yari kwiye kuba imeze nka ku gisagara ca Bujumbura hakaba amasentare y'intango ku mazone ati reka rero twe tuze turaja gusasira mu yandi mazone ari kure ubu rero amamanza akaba aciribwa kure muri zone Mubuga barigora bo nabo bafatikanije abajije bakaza gucira imanza mu mitumba ya kure hariya cyane muri zone Mubuga no mu ngo batwemeye ko bazojayo abene gihugu baratabarutse kuko bakoresha amatike menshi baririrwayo n'inzara bakanyotegwa muga ntibigera bidoga na rimwe turabakeje hamwe nabo mukorana kandi tubatera intege kuko twumva bene gihugu bavuga yuko sentari batunganiza neza ubundi twifuje gushimira murazi ko leta nziza leta mvyeyi kandi nkozi yaduteye akamo ivuga iti nta murundi yarakwiye kubeshwa no gusegerereza hariho ishyirahamwe rimwe abantu bamugaye mwababonye badefiraho ku makinga berekana n'utugenegene bakora abo rero nabo nyene baratangaje n'ishyirahamwe ryitwa turwanye gusega aho bumvise leta ibatereye akamo yuko bova mu barabara ntibandaye basabiririza baciye baja hamwe bariyingunganya baritorera imigambi iterambere ubu bakaba bariko barakora amasabuni barafise n'amateriye yo gushona abiri bariko barorora n'impene twari abagendeye turumva n'indi migambi bafise igitangaje aho bagenda rumwe abandi baguma kubwira ati dukenye ibi bobo bakubwira ati twebwe mu mugambi tuko turakora mwo dufasha iki baramaze gutahura yuko badashobora kubeshwaho no gusega kandi bafite ubwenge mbere icyantangaje bace baza kundaba ku ikomine bavuga ati bajya abantu bamugaye tukibona basegeza mu isoko ngo dukorane tubegeranye muri bo twarashoboye guca havuka irindi shyirahamwe ryagendana ubumuga bashika 200 mbere n'abasigaye batubwiye ko duteza gukorana vuba kugira bave mu barabara dusabe rero umufasoni space abarongoye ashike hano bafite ubutike twaragendeye mu Magarama ubutike baroroye impene bafite amateriye n'ukuri niyo ntawe wasabiririza abandi twifuje gutera intege mu gisata c'intwaro twararavye muri komine yose mu burongozi duhereye muri komine tuja mu mazone tuja ku mitumba turabona yuko ari umukuru umutumba ariko arakora ibidasanzwe by'ukuri akeneye guterwa intege igituma twamugomwa umukuru umutumba ni umukuru umutumba ubwa mbere ari we wa mbere azi ubwa mbere mu kurarika ibikorwa rusangi hamwe atawa gatandatu wijana tutabona yuko aduhaye raporo yakorewe ibikorwa rusangi ikindi naco ni umukuru w'umutumba agira amanama ategekanijwe ku mutumba mbere akanarenza ko ni umukuru w'umutumba kandi dusavye raporo ari we wa mbere mu kuzinyarukana atanu wigira mutanga mbere cyatumye tumuha agashimwe aha n'isico ni umutumba turonka abantu bake bari kurushi bashobora kuza muri komine badutura ibibazo kuko ibibazo byose bihari arashobora kubikemura ibyo adashoboye gukemura si abenegihugu baza kubishikiza muri komine wenyine waza kubavugira tukumva yuko abenegihugu banezerewe n'umurongozi nawe si uwundi ni uburongoye butumba wa Nyakibingo nashike hano nawe nyene yitwa Niyonzima Richard nashike hano nawe nyene tumutera iteka nawe no kuri defere yuko yari yazanye n'abantu benshi abenegihugu benshi Richard nanyaruke ariko turaba turabandanya abandi dushimira mu gisata c'amagara y'abantu turashimira gose ivuriro ryo ku Mubuga Centre de Santé de Mubuga dukoranye n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu baradufashije gutora amavuriro ku ruhande rwa leta rwa leta hariho n'iyindi ry'abikorera twabo tuza gukengurukira mu ruhande rw'amavuriro ya leta
twabonye ivuriro ryo ku Mubuga tworitera intege naryo ku bikorwa bidasanzwe riko rirakora. Niryo vuriro riza ubwa mbere mu kwakira abantu benshi uravye yuko akarere ririmwo atandi mavuriro asanzwe ahegereye. Niryo vuriro kandi ryakira abavyeyi n'abakenyezi abana badashikana imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze bikabatunganiza neza, nta myidogo ihari yovuga yuko bataronka imiti ikwiye. Niryo vuriro kandi ryakira abantu aho nikora benshi na bamwe bakoresha udukarata kame. Niryo vuriro kandi riri imbere muri bimwe byo gutanga uburyo bwo kugabanya imvyaro bita ama méthode contraceptive, rikongera abaremesha kiyago baryo bakongera bagahimiriza cyane ivyirondoka rijanye n'amagara meza. Urirongoye n'uyu. Niryo vuriro kandi riza ubwa mbere mu butunzi bw'amafaranga. Mbere iryo vuriro Centre de Santé Mubuga rigiye kuba hôpital ya commune. Mbere muga tuvuganye n'urongoye akarere k'ubuvuzi twabonye tuzosaba yuko ibi bitaro vy'akarere kuko barafise uburyo tuzokoresha kugira tujyagure uvuye ku ivuriro nyene. Turabateye intege nabonye abigenga twarabonye yuko twotera intege ivuriro rimwe riza imbere mu kwitanga kurusha ayandi, naryo sirindi ryitwa Clinique Wakize. Twarishimiye kubera iki? Riri mavuriro make yarose amahirwe yo gushobora kuvura abakenyezi no ku buntu, kuko benshi murazi mu bigenga bashimbere kuronka amafaranga y'inyungu. Ariko iryo vuriro uravye inyubakwa zayo n'amagorofa ageretse menga 4 nyamba atari 5. Ugiyeyo ku isuku rirayagayaga, abakozi bahakorera by'ukuri barashimye nayo yuko bakira neza abantu. Niryo vuriro rero badutoreye riza imbere mu kuvura abana badashikana imyaka 5 n'abakenyezi, kandi bakakirwa ahantu heza. Mbere no muri bimwe byo gukora abavyeyi niryo riza ubwa mbere, bigatangaza uravye ingene bene ryo bakoresheje uburyo bwinshi ariko bagashobora kwemera kuvura abantu ku buntu. Mbere jewe aho merukayo naratangaye cyane, ariko ndaganira n'abagwayi atumura nezerewe timwumva gute muriko muvurirwa ahantu ngaha mukagenda utamahera murishe. Baca bambwira ati burya iminsi ya mbere babitangaza ku maradiyo tuje tukabona ingene hameze twaragize ubwoba turatinya no kwinjira, ati ahantu hasa gutya bohakuvurira ukagenda atafaranga urishe. Baratangaye cyane. Turateye intege rero abarongoye ivuriro ku kuntu abenegihugu bakashinga intaye yuko byakira abantu neza kandi bakabakirana ugweze, bakabakira ahantu hari isuku. Mubandanye mutera imbere. Igisata duhereza ko ni gisata c'indero. Turashima ko komine yacu ikiratera intambwe bweranije aho yahora mu myaka iheze mu vy'indero, ikibanza kikaba kiko gitera kiba ciza. Kugira ivyo bishoboke hariho abitanga kurusha abandi. Hariho rero amashure yatowe ashika kuri 3. Hariho umuce w'amashure yigenga, hakaba n'umuce w'amashure shingiro n'andi y'inyuma y'ishure shingiro. Umuce w'amashure y'abigenga twarongeye yuko ishure rya Ecofose Nikora ari ishure riri imbere mu kwitunganya, mu gutanga ubumenyi no kumenyesha abanyeshuri benshi muri vya bibazo vya leta vya konkuru nationale, aho babaye muri 3 ba mbere. Mbere n'ishure ryangwamwo isuku, abana baho bafise academy imeze neza, bahabwa indero nziza. Dusabe rero umuyobozi canke abandi baserukiye ishure bashike hano kugira nabo bategwe iteka. Murambabarira cyane, si école privée ni école sous convention niyenze gatonya. Ecofose Nikora si ishure privée ni sous convention catholique. Tusabe mbere n'abavyeyi bafise abana bava mu ntara zitandukanye bashima kubashira muri entena yaho kubera indero baharonkera. Ishure risanzwe rifashe mu minwe n'ababikira bene Tereza.
ni ishure rirangwamwo isuku usanga n'ukuri uri umenga uri mu ihoteri. Ni ishure kandi riza imbere mu kumenyesha abanyeshure muri vya bibazo vya leta examen d'etat iheruka babaye ba kane. Turashima rero vy'ukuri ingene iryo shure rihesha iteka no komine yacu n'intara, aho n'abavyeyi bava mu z'intara bashima kuza kuharerera, turabateye intege nabo. Ibyo turangiriza ko ni ishure ryigisha imyuga, ni ishure ry'ibikorwa vya leta, Ecole des travaux publics ETP. Twagomba dusabe uwariserukiye nawe nyene ashike hano. Iryo shure mu kurishimira naryo nyene ni ishure ryitunganije neza kandi risukuye rishitsemo. Ni ishure kandi ryashoboye kumenyesha abanyeshure benshi muri exeta ku rugero rwa 93% mu masection yose. Nabo nyene turabakeje gose mubandanye mutera imbere. Abo nibo rero twabonye dushobora gutera intege baserukiye abandi, tubahaye certificat de mérite, kaja tubaha n'akazamutso baza gusangira nabo bakorana kugira ngo biyungura kuya ku munsi mukuru w'abakozi. Murakoze muvyeyi, mwaduteye iteka mukemera bakaza kudufasha gutanga ubushimwe. Nyakubahwa Buramatari, murakoze cyane ku kanya mwaduhaye. Igozen TV.